ikorera ku buhinga ngurukanabumenyi ikaba yashizweho n'ugwaruka kugira ngo ishobore gufasha kumenyekanisha ibikorwa by'uburimyi n'ubworozi na cane cane kugwaruka ruriko ruragerageza kwihangira imirimo. Ikiganiro ni Modagro kikaba gifashwe mu mugongo na Search for Common Ground ku buryo bwa USAID. Murahawe ikaze rero. Turi kumwe na directeur de publication wa Agro TV Burundi, reka tumuhe ikaze yidondore yongera natuyagire na byinshi muri kino kiganiro. Kaze. Mwaramutse mwese. Murakoze cyane kumpa ikaze muri studio za Agro TV Burundi. Nkaba niteguye kwishura ku bibazo mujya kutubaza kugira ngo dutange umuco. Yego, murashobora kwidondora mukabwira akazina bariko baradukurikira kugira ngo bamenye uwo turi kumwe. Murakoze cyane. Ku mazina banyita Fulgence Ndayisasiriye, nkaba sanzwe ndi directeur de publication wa Agro TV Burundi. Yego. Dusanzwe tuzi yuko Agro TV yabaye créé kugira ngo ifashe ugwaruka rusanzwe ari ugwirimizi canke gorozi. Rero Agro TV nayo iha n'ugwaruka amahirwe menshi yo kugira ngo bamenyekanishe ivyabo ivyo bakora mu mirimo yabo ya misi yose. Mbega mwoto yagira mukatubarira ibintu bikuru Agro TV iriko irakora muri no minsi kugira ngo ugwaruka rushobore gutera imbere. Murakoze cyane. Nkuko uhejeje kubishikiriza ni by'ukuri Agro TV ubwa mbere twashaka kumenyesha bariko baradukurikira yuko Agro TV ni urubuga rwashizweho n'ugwaruka kugira ngo rufashe ugwaruka ahanini ya kugira ngo rushobore kugira aho rwigejeje kandi rushobore no guterera mu iterambere ry'igihugu. Iyo tuvuze ugwaruka abakuze nabone ntitubibagira mugabo hanini yadukorera kugwaruka. Muti mwoba muriko murufasha gute runo gwaruka? Ubwa mbere turafasha ugwaruka kugira ngo gwerekane yuko ruriho biciye mu kubaha akanya bakaza nkaha turi canke tukabasanga aho basanzwe barangurira ibikorwa byabo bikaboneka by'ukuri yuko bariho kandi hariho ico bariko barakora. Ubwa kabiri turabafasha kugira ngo ivyo bariko barakora bishobore kumenyekana haba ku rundi gwaruka haba mu Burundi muri Afrika ndetse no mu bihugu vya kure harimo za Buraya za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko murazi yuko urubuga ngurukana bumenyi rushika kure cyane. Ikindi naco turiko turarufasha kugira ngo rushobore kumenya hehe go kwitura go bigenza gute. Muti ivyo none navyo mubigira gute ko mwebwe muri ikimenyesha makuru gusa? Ico tukora turatumira abahinga batandukanye bakaza hano kuri plateau yacu bakagira ico bashikirije bagatanga intumbero zitandukanye n'ama orientation menshi ku buryo ugwaruka rushobora kwisangamwo rukabona ruti bwa bundi nkozuku no shika iyo ndiko ndipfuza kuja. Yego, mbe bigenda gute kugira ngo muje en contact no umuntu abayifuza ati jewe nkeneye kugira ngo nze muri Agro TV hama menyekanisha ibikorwa nkora? Bigenda gute? Nimwe mu barondera muri abatelefona canke nani bo babironderera? Bigenda gute? Murakoze cyane. Biroroshe cyane kubera dukorera ku mugaragaro ku rubuga rwacu site web yacu hariko ama numero de contact. Umuntu iyo agiye ku rubuga akabona ivyo turiko turakora akavuga ati nanje kumbure hamwe noshikajya ahantu hamwe bajya abantu bonshikira ivyanje vyomenyekana nomenyekana bakamenya yuko nanje hari ico ndiko ndafasha mu iterambere ry'igihugu. Arashobora kutwandikira aciye ku rubuga nyene, hariho aho ashobora kutwandikira canke arashobora gusiga commentaire canke akadutelefona hanyuma twebwe tuca tuvugana tukaraba yuko bikenewe yuko tumusanga ku kibuga canke yuko tumubwira tuti ingo kugira ngo umenyekanishe ibyo uri kurakora hanyuma n'abandi bose babimenye. Yego, ariko hariho ugwaruka rumwe usanga canke abandi bantu nyene bakora iby'uburimyi n'ubworozi ugasanga bari hagati mu gihugu nk'ahantu kure ugasanga imodoka nishikayo
abantu urumva abantu benshi ntibashikayo abo nabo bigenda gute kugira ngo ibikorwa byabo bimenyekane muri Agro TV mucyo mubafasha gute? Murakoze neza cyane. Agro TV twebwe nkuko nabivuze ni kimenyesha makuru gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi kandi ni kimenyesha makuru cy'ugwaruka. Iyo mvuze ugwaruka rero mba mvuze abantu bagifise ingufu bagikomeye bakibasha no kuvuga yuko nta hantu na hamwe mu Burundi tudashobora gushika. Nimba uyo muntu ashobora kuba haba natwe turashobora kuhashika. Nico nibaza yuko dufitiye ko inguvu nyinshi. Nciye ngira ko hariho umugambi turiko turakorana na Search for Common Ground aho dusanga ugwaruka ku kivi tukaganira tukababaza ibyo bariko barakora bakatubwira ati twe turiko dukora uku turiko tubigenza uku nuku turiko duterera uku nuku kugira ngo ubutunzi bw'imiryango ubutunzi bw'igihugu ubutunzi mu kibano bushobore kwisununura. Ntanze nk'akarorero ubushitse nibaza yuko abagiye barakurikirana ibica ku mbuga ngorokana bumenyi zacu twaragendeye bebe Bubanza isanzwe ihingura amasabuni ndetse n'ugwaruka rwahejeje amashuri hanyuma ruja hamwe rushira hamwe rikora amasabuni rigahingura n'amavuta. Ubwo gwaruka twararugendeye rurashobora kuvuga ivyo ruriko rurakora reka natwe turi vyabona twarabibonye hanyuma turabicisha ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndibuka yuko hariho n'abagiye barababaza bati none vyogenda gute mwodufasha iki natwe kugira ngo natwe tubigane ivyo bidandaza byanyu umuntu yoshobora kubironka gute hamwe umuntu yokenera kubirangura vyogenda gute. Urumva yuko ako arakarorero kamwe muri vyinshi turiko turagenda dukorana n'ugwaruka. Ariko hariho muri ivyo vyose umuntu arakora kandi akifuza ko n'ibikorwa byo bimenyekana ariko hariho intambamyi abo bantu bagenda barahura nazo cyane cyane nk'ugwaruka. Mbega Agro TV nayo icibafasha gute nk'ugwaruka ruba rufise nko muri izo ntambamyi zabo Agro TV yo iba propose nk'iki comme solution? Yego cyane nkuko muhejeje kubivuga mu by'ukuri umuntu wari we wese iyo ariko aragira icakora ntaburi intambamyi mugabe intambamyi nizo zituma umuntu aronka ingufu zo kuzirengana hanyuma agatera yindi ntambwe hanyuma akabandanya. Ahanini Agro TV yashitse isanga hariho amashirahamwe menshi avuka agakora hanyuma akaca azima canke akaca yugara. Kubera iki? Kubera ububasha buke, kubera kubura ahashobora kuronka financement canke uburyo bwo kubandanya akora canke ugasanga ivyo bakora ntibiri certifié. Donc ukiyumvira nk'ikintu mfate nk'akarorero nka ji urayikoze iyo ji yawe wanashakira ryoshe mugabo ukabura certificat y'ikigo cy'igihugu gishobora kwemeza yuko iyo ji ishobora kudandazwa ishobora gukoreshwa. Apana kubera bayikwimye mugabo kubera utamenya uti eske ivyo bintu birabaho ivyo bintu birashoboka. Muri Agro TV rero ubu twaje kugira ngo dufashe abo bantu tubabwire tuti yemwe gwaruka menya neza hariho amabanki akorana n'ugwaruka. Ntanze akarorero nka Banque des Jeunes nkavuga nti nka Backup iyi banke y'uburimyi iheruka kugurura mu kuvuga yuko izo zose ni banke zihari kuri twebwe. Hanyuma kubijanye na certification no vuga nka BBN irahari iri ngaha. Nibaza yuko mu minsi atari myinshi cyane tugiye gutuma ko abantu mwe nabo bakaza bagasigurira urwaruka bakababwira bati nimutwiture tubafashe dukorane kugira ngo mushobore gutera imbere. Agro TV ni ikihe gikorwa yoba iriko irategura mu gufasha urwaruka canke mu gufasha abo birimiti kugira ngo bashobore kuguma batera imbere bashike no ku ntumbero zabo? Ego murakoze cyane. Intumbero ni yayindi ntiduhindura. Twebwe dushaka yuko ivyo urwaruka rukora ivyo aba agripreneur bakora bimenyekana. Dushaka yuko ivyo bakora bitera imbere.
dushaka yuko baronka abantu babashorera bavuye hirya no hino. Turiko nababwiye yuko hariho umugambi turiko turakorana na Search for Common Ground witwa Tuyage, hariho n'ibindi migambi iri nyuma turiko turakora. Muri uyu mugambi turabasanga ku kivi, tukabaganiriza, tukababaza ibyo bagona nico bipfuza gushikako, hanyuma tukabaronderera abatumire babimenyereye. Nkaha sinavuze yuko duhora dukorana na Izabu n'ikigo cy'igihugu kijejwe ibintu by'ubushakashatsi mu burimyi n'ubworozi, ni karuhariwe ngaha mu Burundi. Turakorana, no kuvuga yuko turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo ugo gwaruka ruriko rurakora ruronke abahinga, hanyuma tubasange ku kivi bashobore gushika ku mahangiro yabo. Ikindi nacyo gikomeye cyane, turiko turagerageza ku buryo dukorana n'ibindi bimenyesha makuru byo mu karere. Nk'ubu nk'akarorero, ntanze akarorero, turakorana n'ibimenyesha makuru byo muri Iran, mu Buhindi, muri Togo nka Agri Digitale, muri Ghana, turakorana izo muri Burkina Faso, hariho niyo dusanzwe turi kumwe dukorana mu guhanahana amakuru yo mu Butaliyano, hari iyo bita Agromedia no mu yandi mu bindi bimenyesha makuru bisanzwe bikorera ngaha mu karere. Turiko turagerageza turabe ingene twoshobora kugira urunani ku buryo amakuru yo kwisi yose na cyane cyane yo mu karere ko ashobora kuja hamwe kugira ngo ashobore kumenyekanisha ibikorwa by'ugwaruka, hanyuma ugwaruka rushobore kwisononora ibyo bakora, ibyo ugwaruka ruri gukora ntibegarukire ngaha gusa, ariko bishobore no kurenga imbibe. Yego Fulgence, tubashimire cyane ku muco mwaje kuduha ku bikorwa bya AgroTV Burundi. Ego murakoze cyane, reka ndabashimire, nshimire n'abariko baradukurikirana, ndababwira yuko AgroTV iri ngaha ku bwanyu. Bandanye mudukurikira, ndazi yuko byinshi byiza biri imbere kugira ngo ugwaruka natwe biboneke yuko dufise ijambo kandi dufise ico turiko turaterera mu gihugu cacu. Murakoze. Yego nawe murakoze. Turabashimiye nawe mwariko murakurikirana AgroTV Burundi. Ufise icubaza canke intererano ushaka gusaba, murandika muri commentaire, hanyuma ntimwibagire kugira j'aime na subscribe no kugira partage kuri AgroTV Burundi. Murakoze cyane. Thank you.